Mwaramutse namwiriwe bivanye naho muri mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Ni ca kiganiro nyene mumenyereye co kwiga indongozi y'abakuze. Muri kumwe na mushiki wanyu Irsire Keza. Reka imbere yuko tubandanya kino cigwa tumanze twiragize Imana. Uragororoka Data wa twese uri mw'ijuru, we wamyeho, uriho kandi uzokwamaho. Wewe uvyagiye ahera mw'ijuru haderwa n'inkozi z'ikibi kiretse zihanye, izina ryawe niryubahwe. Muvyeyi mwiza, tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo uturagize, utuyobore kandi Imana udutahuze kino cigwa, kishoboze benshi gutahura ijambo ryawe kandi gihindure benshi. Hanyuma umunsi uzoseruka ku bicu tuze tugusanganire twese, mu izina rya Yesu tubisavye, amen. Turi ku cigwa ca mbere gitangura indongozi yacu izomara amezi 3, gifise umutwe wacu uvuga ngo kurondera abagenzi kubw'Imana, umunezero wo gusangira ubutumwa bwayo. Tugeze ku munsi wa 3 itariki ni 30 Ruheshi 2020. Umutwe w'icigwa c'uyu munsi uravuga ngo gukura mu gutanga. Ikiyaga c'umunyu canke mer morte gifise igihande cimbitse kiri munsi hasi ugereranije n'isi, hamwe n'inkombe y'imetero 122 hejuru y'ikiyaga. Gifatwa nk'ikiyaga ca mbere kw'isi kiri munsi cane. Umugezi wa Yorodani utemba uva mu kiyaga c'i Galilaya, maze umuyaga ugana mu kiyaga ca Yorodani ugasuka mu kiyaga c'umunyu. Ikirere gishushe cane kandi cumutse hamwe n'izuba ryinshi n'ubugaragwa bituma amazi akamuka vuba, kubera ko umunyu hamwe n'ivyunyunyu vyo mu kiyaga c'umunyu bingana na pourcentage 33, n'ibintu bike bishobora kuba mw'ayo mazi yaco. Nta mafi canke ibimera, nta kindi uretse imigera, microbe canke amabacteri. Mu buzima bwacu rero bwa Gikristo, umwanditsi yaratubwiye ko nimba ubuntu bw'Imana butugaburira budatemba ku bandi, tuzoba abagira akamaro nk'ikiyaga c'umunyu. Nta bakirisu, ntabwo ariko dukwiye kubaho. Ugereranije kuraba n'ico umwanditsi yariko aratubwira ngaha, ikiyaga c'umunyu nk'uko umwanditsi yabiduhaye muri kino gitabo, ukungene gikora mu bisanzwe nta na kimwe gifasha ibindi biremwa biba mu mazi, nk'uko ibindi biyaga bifasha ibindi biremwa nk'amafi n'ibindi kugira ngo bibeho neza mu mazi. Nk'uko twamaze kubona ikiyaga c'umunyu atana kimwe gifasha ibindi biremwa nk'amafi n'ibindi biba mu mazi, ni nk'uko umukristo nawe nyene azi ijambo ry'Imana ariko atarisangiza n'abandi agereranywa n'iki kiyaga c'umunyu. Mu majambo make, uwo mukristo agereranywa nk'umuntu yapfuye mu ijambo ry'Imana. Rero ico duhamagarirwa ngaha ni ukugira ngo ivyo tuzi vyose tubisabikanye n'abandi, ntituvyigumizemo gusa. Ufise ijambo rishobora gufasha mwene wanyu, urarimubwira kugira ngo nawe ashobore gukura mu vya mwemu. Nobibutsa ko umutwe wacu uvuga ngo gukura mu gutanga. Turacari muri iyo ntumbero nyene. Baraduhaye amasomo ashobora kudufasha muri kino cigwa. Isomo rya mbere riboneka mu gitabo nk'uko canditswe na Yohana igice c'indwi ku murongo wa 37. Turasoma Yohana igice c'indwi ku murongo wa 37. Haravuga ngo inzuzi z'ubugingo. Nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru, niwo wa munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera, inzuzi z'amazi z'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Aha Yesu Kristo yariko ahamagarira abantu bose bafise inyota kugira ngo baze kunywa kuri we. Yesu Kristo rero ntatanga amazi dusanzwe tumenyereye tuzi ayunywa hanyuma haheze umwanya canke igihe ugasubira kunyoterwa. Aya mazi y'ubugingo aduhamagarira kunywa ni amazi azokwama atemba mu nda ibihe vyose. Rero nk'uko Yesu Kristo nawe yabivuze, natwe dusabwa kubikora nk'uko nyene.
ibyo tuzi tubisabikanye n'abandi, kandi apana igihe gito gusa, ahubwo mu gihe tukiri ku isi tuzokwame tubitanga. Turabona irindi somo baduhaye riboneka mu gitabo nk'uko canditswe na muganga Luka, igice cya 6. Luka igice cya 6 ku murongo wa 38. Haravuga ngo, umutwe wacu uravuga ngo nurabe abandi utiravye. Umurongo wa 38 uravuga ngo ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirirwamwo namwe. Kuko tubona aha anye muganga Luka ico yashatse kuvuga, nurabe abandi utiravye, bisaba kugira ngo umanze wirabe imbere yuko ugenda kuvuga ibijanye n'ijambo ry'Imana, kuko ibikuboneka ko nivyo abandi basoma. Rero ntiwovuga ibitandukanye n'ibikuriko, niwoza guhanura mwene wanyu ku kintu nawe cyakunaniye guheba. Iri jambo dusabwa kuvuga kubwira abandi n'amajambo natwe tuba dukurikiza, apana gusa kuvuga amajambo atakurimwo kandi udakurikiza, kuko ayo onye ntaco yofasha abandi bene so. Baratubwira ati bitandukanye n'uburambe bw'ikiyaga c'umunyu, iyo abizera bakiriye imigezi iruhura y'amazi y'ubugingo aturuka kuri Kristo, n'izihe ngaruka kamere zibashikako. Imana irashobora kugera ku ntumbero yayo igakiza abanyavyaha tutayifashije, ariko namba dushaka gukora imico isa nk'iya Kristo, tugomba kugira uruhara mu bikorwa vyayo. Nimba dushaka kugira uruhara mu munezero wayo, umunezero uva imbere y'ubugingo bwacunguwe n'ikimazi ciwe, tugomba kugira uruhara mu bikorwa vyiwe vyo gucungura. Mu bisanzwe Yesu Kristo nk'uko umwanditsi ngaha anya yabivuze, Imana yoshobora kurondera abanyavyaha bose akakikorera, ariko ni vyiza natwe tuyifashije tukagira uruhara. Imana niyo ihindura imitima y'abantu, ariko natwe turafise uruhara runini kugira ngo abantu bashobore kuyihindukirira baze kuri yo. Ivyo bizogaragarira ukungene twitwara, twifata mu buzima busanzwe. Ababanyi iyo batubonye bakabonamwo ubuntu bw'Imana, kuko ijambo riba ryatembereye muri twebwe rikaduhindura. Rero ico dusabwa aho tubaye, aho dukora, aho twirirwa, kugira ngo tube umuco w'abandi. Aho hose bizobere ko rafasha Imana kugira ngo nayo biyorohere mu bikorwa cayo. Nta bushobozi dufise bwo guhindura umuntu ngo dukore ku mutima, ariko imyitwarire yacu, uko tugenda, uko tuvuga, uko dukora, birashobora gufasha cane mu guhindura umuntu. Inyifato zacu bifise ubwaku bukomeye cane kurusha amajambo twobwira inshuti zacu. Rero abagenzi, inshuti aho twirirwa, bazoraba ivyo dukora cane kurusha ivyo tuzobabwira. Turabona umwanditsi aho yavuze ngo abashaka gutsinda bagomba kwigobotora ubwabo kandi bashishikajwe cane n'agakiza k'abandi. Turakura mu gusabikanya n'abandi ivyo Kristo yakoze mu buzima bwacu. Uravye ivyo twahawe byose muri Kristo, ni kuhe kwikunda gukabije gushobora kutubuza gusangira n'abandi? Iki ni kibazo batubajije. Hagati aho, nimba tudasabikanije kwizera kwacu, ubuzima bwacu bwo mu vya mpwemu buzohagarara nk'ikiyaga c'umunyu. Ni vyinshi Imana idukorera mu buzima bwacu bwa misi yose, byasaba kandi biba ngombwa yuko twobwira abagenzi bacu, kuko nabo bishobora kubavana ahandi hantu bikabashikana ahandi. Hari ibitangaza vyinshi vyoba vyarakubayeko, hari ibishinganahe vyinshi ufise, ariko ugasanga kenshi turavyigumijemwo, ahubwo vyasaba tubibwire abagenzi bacu, kuko kenshi udusanga ivyo wabayemwo umugenzi wawe ariko arabicamwo. Rero ni vyiza kugira ngo umubwire ivyagushikiye, ukungene wabigenjeje, kugira ngo nawe ashobora kuvamwo muri ivyo onye arimwo, yizera yuko ibintu bizogenda neza kandi agatsinda. Rero hari ibihe vyinshi nk'uko twabibonye ducamwo mu buzima bwa misi yose, kandi icigwa c'uyu munsi kiduhamagarira gukura mu gutanga. Ugutanga tuvuga si ugutanga
tumenyereye guhabwa amahera canke n'ibindi bikoresho bindi, ahubwo uno munsi turaba ugutanga mu vyerekeye ivyanditswe no mu kwizera n'ivy'Imana yadukoreye. Ni benshi usanga bigungiye ko ibitangaza vyinshi cane Imana yabakoreye, iyo babivuze vyofashije abandi. Rero duhamagarirwa guhindura, nimba hari igishinga ntahe ufise gishobora gufasha mugenzi wawe, gikore kugira ngo nawe yoroherwe mu rugendo arimwo. Aha umwanditsi ivyo yashatse kutubwira, yaduhamagariye ngo tuze turashinga intahe ivy'Imana idukorera kugira ngo bagenzi bacu bariko baraca muri ivyo nyene nabo bibafashe, bumve bahumurijwe kandi bumve yuko ivyo barimwo atari bo nyene babiciyemwo, ariko kandi hariho inyishu yavyo. Bararangiza n'ikibazo batubajije bati, nibihe vyakubayeho wewe ubwawe vyo gushingira intahe abandi, gusengera hamwe n'abandi no kwitaho ku vyo abandi bakeneye? Ni gute ivyo vyabaye vyagize ingaruka kwizera kwawe no kugendana n'Umwami? Ni benshi ubu unye basenga kugira ngo bashobore kuronka abana. Rero wewe ushobora kuba urimwo mu basenze bakishurwa. Ni vyiza gushinga intahe kugira ngo abo bandi bumve yuko nabo umunsi urizina Imana izobishura. Tubibutsa yuko twari ku cigwa ca gatatu cavuga ngo gukura mu gutanga. Reka mu kurangiza kino cigwa rero dusubire kandi dusenge mwicishije bugufi. Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye kuko wabanye natwe, turakwinginze kugira ngo amajambo duhejeje kwiga udufashe kugira ngo dushobore kuyashira mu ngiro. Databuja, hezagira abo bose badukurikirana ibiganiro, uhezagire ababikora, utwongereze inkomezi n'amavuta kugira ngo dushobore kuvuga ibivuye kuri wewe. Bandanya rero ushishikara ubane natwe no mu vyigwa bindi bikurikira, utuyobore, ni mw'izina rya Yesu tubisavye, amen. Mwari kumwe na mushiki wanyu Irisire Keza. Reka ndabasabe kandi ndabagore kugira ngo mufyonde aho hantu handitse subscribe, hanyuma muce mwongera kandi mufyonde kuri ako kakengeri kugira ngo ibiganiro vyacu muzokwame mubikurikirana buri munsi atana kimwe musimvyemwo. Murakoze.